bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizera ko mumeze neza aho ari ngaha mu Burundi cyane mu bihugu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera kumwe na Pasiplo turi mu kiganiro kora kugejo tuvuze kora kugejo tuvuze dukore cyane ejo hazoza zo twateye imbere Uburundi rero uri mu nzira y'amajambere mu 2040 buzoba uri neza mu nzira y'amajambere mu 2060 buzoba bwashikira iterambere byose rero ntushobora gukunda tudakumwa ko mu ngo dukore tutunguranye ubumenyi ari naco gutuma Roy TV hayihangiro ryo kugendera bene gihugu kubashikira mu kubatera intege mu bikorwa bitandukanye baba bari uyu munsi rero turi neza na neza mu Ruziba mu Nyabugete aho turi kumwe n'umukozi w'Imana aho asanzwe arangurira imirimo yo kuvuga ubutumwa akongera kandi akorora ibigurukana kuvuga inkoko imbata n'ibindi bigiye bitandukanye novuga rero yuko ari umwe mu bariko barakora cyane kugira ngo ejo hazoza zo yiteje imbere yongere ateze imbere n'abandi twamuteye iteka rero mu kumugendera kugira ngo atuganirire aduhanurire adutere intege anatubwire ibikorwa by'ingene biko biragenda ko bikora dukurikira ukaba wifuza nawe gutera imbere ukabumva wo kwifatikanya nawe urahaye ukaje ntuje kure ugume hafi kugira ngo atubwire ingene byifashe mu mugambi wo korora kijambere ibiguruka ariko imbere yo kutunjira muri kino kiganiro reka ndamusabe idundura bakunzi bacu ba Roy TV bamenya ati ko tuvugana nande umuntu akatizo mpanuro ninde umuntu ashaka ko twifatikanya nawe mbega ninde mu majambo matura ko akiriye muri Roy TV murakoze cyane nk'abaje ku Roy TV nezero cyane ahubwo umunsi kubakira aho nsanzwe ndamurira imirimo y'ibikorwa by'Imana nkongera kandi ndabifatanya no gukora kuko ivyo bintu bibiri biragomba kujana mu buryo bw'imwemu no mu buryo bw'umubiri kimwe gifasha ikindi rero nkuko mumbwiye ngo nidondore nitwa Yumba Kwizera yodiyo amazina abavyeyi bampaye hanyuma ishengero naryo rikaba ryarangiza umureverend pasteur aho nsanzwe ndongoye akarere k'Ibujumbura muri eglise yacu ukuvuga ngo Ibujumbura Rumonge Bubanza no kubandanya Makamba murumva ko mfise ahantu hanini nsanzwe ndiko ndakurikirana abantu mu buryo bw'imwemu rero turanezero natwe kubakira mu kigo cacu adusanzwe turangurira imirimo yose murakoze turabashimiye cyane namwe mwatwakiriye mwaduteye inkuru imbere yo twinjira mu kiganiro twanezerewe cyane n'ukuri ibiganiro twagiranye byari ibiganiro byiza cyane turageze imbere ya kamera naho akavura kagine kaduciramo ubu rero turi neza na neza muri biro yawe imeze neza novuga ko ari usanzwe wakiriya n'abakristo niho twicaye niho tumererewe neza ndabona ari ahantu hameze neza cyane mbega bimeze gute ibintu byo kuba umurevera pasteur n'ibyo korora kijambere iyo migwi ibiri y'ubutumwa iraborohera novuga ko ivyo bintu bibiri biragomba kujana kuko tubiravye kuva kera hose baburahamu abantu bagiye barakora ibikorwa bikomakomeye bayobu bakoze ibikorwa ibyo kandi bitwa ko bafise amasho ivyo rero biri mu bintu biranga ko umuntu afise ikiganza iyo umuntu amaze kuba afise ibintu ashoboye kuba arangura akaba afise n'ibindi bikorwa agenda abijana bibangabanganye birafasha mwivuga butumwa ko umuntu ashobora kuba afise ibintu akora ariko kandi bitari muri vya bindi byuko abakozi b'Imana twitwa ngo turakora ibikorwa by'Imana tuca tubifata nk'uko umengo nibyo gusa ahubwo tugomba kwisunga ivyo tubona ku bandi bagiye barakora mbere zacu ba Paulo murazi ko bajisha amahema abantu benshi turabibona yuko kandi ibyo dukora byose tugenda twisunga abatwitangiye imbere rero novuga yuko mu murimo wanje nta kintu na kimwe gipfa ngo nuko ndiko ndakora iki canke kiriya ahubwo bimpa ko binyongerereza ibyo ndiko ndakora kuko muri byo biramfasha no mu nyigisho nkora kugira ngo mpamagarire ivuga butumwa abantu baryumva nongere ndabahamagarire gukora kugira ngo igihe tuba turiko tubasaba ko bakira ivy'umugisha tubijana no gukora kugira ngo bive mu ijambo bije mu bikorwa yes tukiri ngaho nyene turifuza kumenya impamvu umugambi wawe korora kijambere uri kumwe n'isengero bifatanye novuga ko kuba biri kumwe hafi na hafi niyo mvo ahubwo nyamukuru ituma bya bikorwa by'Imana ndabikora ndavyegereye na bya bikorwa kandi ndabikora ndi hafi yavyo
kuko iyo ndi ngaha binyorohera kuba ndi no mu kigo c'ishengero ari gifise ikibazo ari kigize ingorane kubera ko ari bwo buzima bwanje gutunga kugira ibitungano gukurikirana imitima y'abantu ibyo biri mu buzima rero biranyorohera ko byose bimbera hafi kugira ngo kimwe ndagikurikiranire hafi y'ikindi. Yes. Tukiri ngaho nyene turifuza kumenya umugambi wanyu watanguye ryari turabona n'ibitungano bimeze neza cyane novuga inkoko za kijambere nawe nyamuzamutoyi zera zivyibushe zimeze neza cyane turifuza kumenya mbega umugambi mwawutanguriye hehe mwawutanguriye ngaha gusa canke aho hose musanzwe muravuga ubutumwa muri izo ntara zitandukanye naho vyoba biriyo mwoduha umuco. Nkuko muri kumubimbaza bisanzwe si ikintu ntanguye ubunyene kimaze umwanya utari muto kuko kuva ibintu by'ubworozi ngaha mu gihugu bitanguye tukabona kugene abasanzwe barongoye iki gihugu baduhimiriza gukora byampaye ingufu zo gukora haize imyaka irenga ine ibi by'ubworozi ndabirimwo sinabihereye ngaha hari n'ahandi nabihereye rero aha ndabikoreraho kumbuza uko uno munsi ndiko ndabikoreraho ariko kandi nkuko mubibajije nsanzwe mfise n'ahandi ndabikorera ariko ku ntumbero ko musanzwe mfise aho ndongoye hatari hake si umugambi wo kugenda ndabikorera naho aho handi hantu hose n'abandi dusanzwe turongoye bakorera rero kandi ibyo si ukuvuga ngo ni kwishengero gusa dukeneye kubikora mu kibano dukeneye kubikora mu bavyifuza dukeneye kubikora ahantu hose tubona ko twoshika no mu babishaka kandi. Yes. Ikiganiro cyacu nikora ku bwejo turifuza kumenya uno musi ko turabona no project y'ubworozi bwa kijambere yegereye urusengero mbega ntawe arashavuga ko ari iby'abakristo ugasanga bariko barabyitirira ugasanga ujanye n'uno mugambi wawe ushika kure ntibiriko biraboneka ko bijanye n'uko vyegamiye urusengero ugasanga bamwe ati ni iby'abakristo canke nawe mukuje ugasanga biriko biragora naho biba bimeze gute? Kujanye nuko abantu baba babona yuko ari iby'ishengero atari iby'ishengero ivyo biba mu muco w'itanze kandi n'ishengero riba rizi yuko ati ibi ni iby'ishengero. Ubuzima bw'uno munsi kera Bibiliya iratwereka neza yuko abaherezi baba kw'ishengero babasangaho barabazaniye ibi na biriya byagenda kuriya ariko uno munsi jewe ndi wizera yuko umukozi w'Imana agomba gutungwa n'ibikorwa akora harimo ibikorwa akora nibyo ari byo birimure kurira ko ashika ko mugabo hari icyo turekurirwa gukora kugira ngo dutunze imiryango basi bazi ko bafise abagore bafise abana baturigisha abana nukuvuga ngo si ntabwo abari iby'ishengero bima kubibamwo kubera yuko ico gikorwa ndagishira hafi yaho nkorera ubundi bwogo hari ibikorwa nkora atabari iby'ishengero kandi no kuvuga ngo ni koje za Elise nazo zigomba kuba zifise uko zikurikiranwa kundi ariko bidasigura yuko imigambi nsanzwe nkora cyenda yireka. Yes. Umugambi ni munini cyane novuga yuko ubworozi bwa kijambere bigaragara ko umenga mu bamwana navyigiye turifuza kumenya tukiri ngaho nyene mbega projet yatanguye gute hasabye iki byagiye biragenda gute kugira ngo bigere aho bigeze no munsi kugira ngo ariko baradukurikira ejo bifuza gutangura projet yo korora ibiguruka cyangwa ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo mubagire inama. Yes. Murakoze kuri iki kibazo icambere cyo abantu tugomba kumenya biraryoshe kusanga umuntu yaroroye bikaguha n'ingufu z'uko umengo woca ugenda nawe ukabikora ariko sico kintu cambere umuntu agomba guherako uragomba kumenya ati mbega umuntu ko nsanze ariko akora bino bintu yabihereye byagenze gute yabyize gute bishizemo imijanye na gute ibyo rero bikagutuma uza gukora ikintu ukizi rero nkuko muri ko murabimbwira by'ukuri si ukwiyemera canke ngo mpave nshikuza ndi umuhinga muri byo ndabimaze mu gihe kirekire nabishize mu mitaye miremire mu kugira ngo ndonke ubumenyi mwana shima atari ubumenyi bwo hasi ubumenyi bwo usaba urwego rwo hejuru ariko kandi ubwo bumenyi sinaburonka ngo je ndabyisangize ndaburonka kugira ngo ndabusangize n'abandi intumbero ni yuko ibyo nzi ndabifasha ndabiha abandi bakabimenya rero hamwe n'ivyo wanashima ndafise imbuga nkoranyambaga nsanzwe nigisha ko n'abandi bantu ibijanye n'iby'ubworozi nkabaha ibyo mfise atani ico niriwe ndasaba
ni wa mutima rero w'ubwungere abantu tugomba gufasha abatari hafi kugira ngo tubafashe kwizi mbuga ngurukana bumenyi ngo bamenye ingene bokora. Hanyuma kubijanye no kubyiga naho ndabizi ko ibintu byinshi ndabize ko experience ndazi aho bipfa ndazi aho bimera neza ntavuga ngo bibabe neza muri byose mugabo umaze kumenya uti ikintu kigwara uramenya uti ndakigenza gutya uramenya uti ndakivura gutya. Mu majambo rero make kwico kibazo by'ukuri ndabifise ko ubumenyi ariko kandi ubwo bumenyi ngomba yuko mu dutemberera ibyacu bikava hari hanyegeye bikaca habona ukumva abatwumviriza cyangwa abatubona ahanyene umusango mubikora bidufasha ko n'abatari babizi ko ibyo bintu dusanzwe tubikora ni ishure naryo nyene buriye ishure kugira ngo umenye iyo rirafise ibiriranga. Rero n'ibyo hari ibyo twigisha hari ibyo dukora hari ibyo dufasha hari aho twintervena mu gihe biba bikenewe ko dufasha. Yes. Tukini ngaho nyene dusubiye inyuma gato omega ntiduhaye umuco neza kuko hari ikintu kimwe twifuza kumenya ndetse n'abakunzi bacu bibaza ko badukurikirana bifuza kumenya ugasanga uno munsi umuntu arabonye projet yawe imeze neza nkuko zimeze neza byose bimeze neza akifuza ati hamwe ufise nka 10 millions vraiment minota mikeya n'abafise nka projet nk'iya Revera Pasteur ariko tugifuza kumenya mbega none kugira ngo bive mu mizi bigera aho bigeze uno munsi wahereye kuki yezina kugira ngo ukadukurikira yifuza gukora iyo projet amenye icyo azohera ko icyo azokurikira n'icyo azohereza kugira ngo hazohave haba ubuhombo bwinshi kujyanye n'ubworozi. Ku bisanzwe iki kibazo nyene nari ndagiciye ko ariko numva kumengo kirahambaye cyane. Ikintu ca mbere gikenewe cyane kandi gikomeye nuko abantu baja kwiga. Projet yose iyo wayikoze utayize niyo ufise imitahe ingana gute birahomba kuko wagiye mu kintu atabumenyi na bumwe ugifise. Rero ugaruka kuno munsi ni bimwe tuvuga turabahamagarira kumanza kwiga ukaja mu kintu uzi atari bya bine ngo narumvise nakakorana na oya umutahe wa mbere kubo kwiga kwicarana ibintu ubuzi ugende kubikora ubizi. Ibyo rero birafasha muri wa mutahe umuntu abafise ubundi bwo bwa umuntu akubira ngo mbise miliyoni ngo 10 akaca wira ngo nohera ku nkoko zingahe aragomba kumenya ati mbega n'ibyo bintu ngiye gukora ndabikora gute. Kubisanzwe ico dufasha abantu no kumanza kubereka iko igitungwa gisanzwe cuganirwa mu mazi ntikigenda kwisuku isume ntikirima nikigera gute kigaburirwa kiri mu nzu. Twebwe rero nk'abavyiyumvirira nitwe tuba tuzi tuti iki kintu kirageze ko kijya tugakora muri ya mafaranga nyene umuntu yarazi ko azobikoresha mu kugura gusa tukagenda tukabikora gute tukazisumira tukazizanira hanyuma ikigerezo ko naco abantu baragomba kumenya mu by'ubworozi igihe cyose utanguye ugomba kuba ufise umuntu aguhetse. Iki ni kindi kigira kabiri naco uragomba kuba ufise umuntu ari imbere yawe ubaza ati mbe ngaha ndabigire gute ngaha ko byanse ndahace gute ngaha ko bimeze uko ndabigire gute. Hanyuma ikiza kiba inyuma y'ibyo naco ni iki inyuma y'ibyo bintu byose umuntu agomba gutunga ibihwanye n'uburyo afise. Ni ikintu gikomeye kuko hari umuntu ashobora kwinjira muri pura y'umuntu agasanga harimwo n'inkoko 1000 we akiyumvira ko afise amahera n'amahera gusa yo kuzigura mugabo atiyumviriye ati harimwo hazogiramwo amahera yo kurya zizorya hazogiramwo amahera yo nzohemba abakozi hazogira haba harimo ibintu byinshi. Rero ibyo nibyo dufasha abantu kubereka utumvise miliyoni 10 miliyoni 2 zo kugura inkoko miliyoni 2 zo kuzisumira indya miliyoni 2 zo kuzikorera bivanye nuko uwo muntu abashaka kubikora. Yes. Tukiri ngaho yene imbere ko turangiza kino kiganiro cacu turabona projet nyisa neza imeze neza cyane nuko natangiye ndabibabwira ariko turifuza kumenya bega none nuko rugendo rwose mwagiye mubwira kugira babigeze no munsi nta ntambamye mukeze mugura nayo bo ibi iyo uvuze ngo byabaye byiza gusa rwose cyangwa ngo byabaye byiza gusa uba wononye ibintu ahubwo uba byinshi. Tugomba kumenya ko mu rugendo habamwo intambamye habamwo byiza hakabamwo n'ibibi mugabo abantu uko dukoze umengo twahagarara ko byiza gusa abantu ntibagomba kumva ibibi nabyo bidutegura kugira ngo tugende kwakira ibyiza
iyo umuntu amaze kuraba ahabonetse ikibi ahubwo bimuha ingufu zo kugenda gukosora ngo ashikire icyiza. Hanyuma ikimatanye n'ico naco hari ikintu twita vocation ya bintu by'uko umuhamagaro muri ico kintu. Iyo umuntu afise umuhamagaro biroroshe gukora kuko niyo ahomba arabandanya. Iyo umuntu ahombye arabandanya abaza ati aha ibi bimbere y'icigwa nahombye kubera iki none ngomba kubandanya kubera kijya. Rero ibyo intambamyi zirimo ko je ngitangura korora inkoko nta birebire murabona iyo umuntu avuye kwishure l'experience bigasanga uri gukoresha amahera menshi ntuzi ibyo uriko urakora. Ivyo rero bikaca bituma haba ingaruka z'uko uwomba ugasanga inkoko zapfuye ugasanga ko nagiye cyane mu by'inkoko zirampombye wanashima amafaranga menshi cyane mugabo n'ibyambujije kubera ko ari wo muhamagaro wanje nari mvise. Harimo rero intambamyi zagiye ziraba mugabo izo ntambamyi zitambujije kubandanya intambamyi ntizigeze zimbuza kubandanya. Ariko ibyiza ngomba kuvuga nuko inyuma y'intambamyi uza kubona uti ngaha bimeze gute. Uno munsi rero ndafise icigwa no abantu kubera yuko niyo twogira ibiharuro bwa mbere bwo urashobora kuba watakaje inkoko kubera ko utigeze umenya ingene zigaburirwa kubera ko wazigaburiye indya zitarizo kubera ko habaye mwibi kubura indya kubera ko donc ibyo byose nibiza byerekana intambamyi. Mu nkoko harimo gupfa ni nkuko no mu bantu nyene ushobora kubona umuntu akomeye agenda agawera no mu bikoko nuko bivise ubuzima n'ibindi bintu byose birapfa. Rero ku ruhande rw'ibyiza naho niho hari inyungu nyinshi niho hari inyungu nyinshi. Ibyo biradutungiye imiryango kandi bitunze neza kuko uno munsi je mparuye irigi twe tugitangura twaribura inoti y'amajana 3 amajana 4 mugabo no munsi nawe ugenda kurirya rigugwa amafaranga menshi. Hanyuma umuswi w'inkoko mu myaka 2 irenganye umuswi twagura 3,000 kivuka avuye mu mashine 1500 gushika mu mugabo no munsi umuswi umaze ukwezi urazimbye kubera yuko abantu bariko barabyijukira bariko barabihurumbira biriko birazana uburyo kandi n'abazijya. Kera inkoko cyari ikintu kitaribwa n'umuntu wari wese bagiye inkoko ku minsi mikuru bahugasanga ni kubonane ku Pasika ku Noel gusa niho bagiye inkoko. Mugabo no munsi abarundi bose bijukiye kumenya yuko kurya inkoko ari ikintu gisanzwe. Naco gituma rero mubona hari n'igihe zibura. Iyo zibuze rero zica ziduza akabeyi uko kuduza akabeyi kumworozi ni byiza mugabo kuyirya biba ari kibazo. Twebwe inyungu turazibona zirahari ziragaragara. Inkoko no munsi ya inkoko y'ibihumbi 100 urumva nka ufise inkoko 100 ni bya bindi rero byaca biza kuba muri cyakiyago watangurira kuti mu myaka 2040 soba twifashe hanyuma 2060 nawo umuntu ageze aho yogaburira n'abandi. Urumva ngaho byose bikorana hamwe biriko biratuzana kumanza gukora kugira ngo tubone yuko bimeze neza. Mbere ko turangiza kino kiganiro cyacu n'akaye kajambo mubwira abakunzi bacu ba Royal TV ko badukurikira kajanye n'ubworozi cyane kubatera intege bifuza korora babona ko barorora biriko biranka cyangwa bafite ico cimviro bataratangura bifuza kuzotangura canke hirya y'ejo niyahe nama wagira kugira ngo nibatangura ntihazoba amasheke menshi. Inama no bagira banywanyi ba Royal TV icambere coco nuko nshima urugendo mwihaye ko gusanga abene gihugu kibe. Hanyuma ibi biratuma abantu bamenya ibyo batomenye. Kabiri naho jewe ndahamagarira abantu na cyane mwumvise ko inkora ubuzi bubiri akazi k'Imana n'akazi k'ibyo wanje nyene ibyo byose mugabo biragenda kuba mu kintu kimwe. Abantu benshi no munsi dusenga turiko twishimikiza yuko Imana igomba guhezagira abantu bicaye. Ikintu cyambere ngomba guhamagarira abantu nuko Imana igomba guhezagirira abantu mu bikorwa abantu gukora. Rero ivyo bikorwa tubikora gutandukanye hari abashoferi hari abarima hari abagira gute. Twebwe rero ico no hanura abantu mu bworozi kirazira ko umuntu yicara mu rugo adafise ikintu yoroye na cyane nk'ibi bintu bidufasha mu kuronka umwavu hahandi mu kwirukana ubukene nimubwire ngo umuntu ahera kure agomba guhera ku byo muhira mu turengarenga iyo ufite inkoko
ukagira ibi urarima uturengarenga mu kurinda kuzoronka bimwe bimara umwanya muremure ukaba uri kurafungura utwo tuboga hamwe n'umuryango. Hanyuma kuba byifuza naho je numva kumengo noteri intege ugwaruka hanini. Ugwaruka nibwo Burundi bwejo, nibwo buzoshikana byaterambere rirama kuri ya myaka uko nibo bazoshikayo. Rero bagomba kumanza guhagurukira hasi aha turi kugira ngo bazoshikeyo bafise ico bariko barakora. Ugwaruka rero mu mashengero ahanini niho ngomba guhagarara. Ugusenga kwabo bagufatanye no gukora. Umuntu yumve ko agiye gusenga ariko kandi yibuke yuko afise ibyo ari karakora ejo igihugu kizomubaza, kuko murabizi yuko akazoza utagateguye ko karagutegura karakwereka ico kazokwereka. Ni ukuvuga ngo rero gusenga tugufatanye no gukora, na cyane cyane ugwaruka ndaruhamagarira nta gwaruka uno munsi uriye yuko rugura amamega nibyo turaja kuyibi byo kuraba hirya no hino. Mugabo umwanya muremure dufate yuko ata umuntu w'umujene yobaho mu buzima atakintu na kimwe yoroye. Korora inkoko fata imiswi ngayi 2-3 ukayishira mu rugo. Hanyuma ikindi nabantu benshi bitwaza ngo ntibafise aho bavyorore, bava muhira ruguru bakaza tugacumbanira ngaha mu muji, kandi ruguru wabo bafise ahantu twogira gute twobikorera. Nuvuga ngo ngahe Bujumbura dufasha kugenda gukora imigambi tuve mu muji dufate twadukoko tuduka. Numva umuwaje ngurumva pasta ngo jewe ngo ntaho nofise nabitwara. None ruguru nta hantu nta nyokura ariyo nta sokura ariyo nta so wanya ariyo, wogenda ugakora ukavuga Bujumbura basugiye muri vacances ruguru ugenda uvuga uti ndafise inkoko 10 ndafise, ukishima n'umuntu ko hari n'ico duganye kivuye mu byo uri kurakora. Ahanini rero nivyo numva novuga. Gusa jewe ndahagaze cyane yuko ugwaruka gukura amaboko mu mpuzu rukava mu byo ku bya bindi byuko ngo namye gusenga nibyo, ariko namye gusenga nishikiye mu bikorwa, mvuye mu bikorwa ngiye gusenga. Ibyo bintu bibiri bigende bijanye. Tugushimire cyane, tugutere n'intege no mugambi mwiza watanguye gukorora kijambere zo kubera umugambi mwiza zo kwagukirwe. Tuzogaruke dusanga izo ntara zose mwifuza ko muzoshika mu byo mwadishitsemo. Ntumirira n'abakunzi ba Roy TV bivaye n'impanuro no mu Revera Pasteur aduhaye zuko twokora twongera dusenga dukora. Ko twozifata nk'ama umwe wese mu kazi akora, uri umumotari, umutaxivero, umunyeshure, umwe wese mu kazi akora, naho uri umukozi wo mu nzu ugakora uziganya ukagura agahene ruguru baguhembye, cyangwa mwabuja kugura ifanta nyene ukabika muri limikaje. Uri umuboyi uko nyene umwe wese mu kazi akora, naho uzoba umukordonye umwe wese ufise amahirwe yo kwinjiza 1000 cyangwa 1500 ku munsi cyangwa ku kwezi, ugasanga abafisana ukora bakaguhemba ntuyajye yose avuye abike. Wimvira umugambi wokora naho ruba mutoya kugira ngo twiteze imbere Burundi buzogera mu nzira y'amajambere butanagerayo twebwe nyene uzobe twiteje imbere bivuye mu maboko yacu. Shimwe cyane yo na cameraman Pasiplo yatumye amaji n'amasanamu bashikira ameze neza cyane. Shimwe n'abakunzi ba Roy TV abatariga subscribe mugire subscribe mande mu kanal bya Roy TV. Amakuru mashasha yizeyo. Au revoir.